ndahazi, Tanzania ndahazi, Mozambique ndahazi, ariko ndavye hano hantu harateye imbere, harameze neza cyane. Turahishanya umugenza umuhishuku umuhishiki akubaje ati wowe wabigenje gute ngahanye ugira ushikaha nawe ukaca umuhenda kugira nta cyane abakunzi ba business channel. Yes, business channel ndabaramugize mwese bariko baradukurikirana. Ama kwizina ryanje nitwa Niyonzima Jotan. yes. Abantu Burundi mu Burundi abanashitse ngaha Dubai. Nuko je gutembera nyene bisanzwe nk'abandi, abanahabonye hameze neza cyane. Hanyuma nkongera nkabasaba mugire subscribe, like, share, comment kuri no channel kugira ngo tubandanye tugerageza guteza imbere ama channel y'abarundi biwacu. Murakoze cyane. Amazina ni Igiraneza Ivyo, naje ngahanye Dubai nje gutembera. Nkaba ndabasaba ko mwogira like na j'aime na commentaire kuri no channel. Murakoze. Baramukije ndabaye mwiriwe banye naho muri kuri no musi kandi twashaka tuganire gatoyi nkuko musanzwe mwimenyereye. Ni Jeff Habyarimana hano kuri no chaîne yacu twame tuvuga amafaranga, twame tuvuga kuri business, twame tuvuga ku bintu, twame tuvuga ku bantu, twame tuvuga kuri ico kintu cyose gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. No musi rero twatembereye gatoyi, sinzi yuko umuntu ariko arafilma, mubereke gaho hirya ukuntu bimeze. Hanyuma ndiko ndatembera rero nazungutse hirya no hino nko nsana ndabigira kenshi iyo turi kumwe n'abantu, ndiko ndabereka ibibanza biri ngaha. Ari icyumviro cya cekiza ndavuga ati mbega twebwe muri Afrika kubera iki dufise byose hanyuma ugasanga turakenya, ariko ngahi Dubai na karorero gatoyi gusa turi mu bugaragwa, turi ahantu hari ubugaragwa, ikintu twovuga ngo barafise gikomeye cyane, ariko ugasanga bafise vyose. Mbega habuze iki kugira ngo Afrika natwe dushobore gutera imbere, dushobore gushika ku iterambere nk'iri? Sinabaye jenyene, naciye ntumira abandi bantu kugira ngo twumve abana bariya ico bavyumvira, ko hanyuma dusangira ivyumviro. Ufise ikindi cyumviro ukimanuka ngaho muri commentaire ubitubwire. Nkaba ndaguhaye ikaze. Hano turi Dubai, na ahantu heza cyane, na ahantu bakoze neza, ariko biboneka byose ko byavuye mu gukora, ko byavuye mu kwiyumvira. Mbega natwe muri Afrika tuzi kugira ngo dushobore gushika ku iterambere nk'iri? Cyame na mbere no vuga nshaka kwishura ico kibazo cyawe. Harabura urukundo. Nuko nabonye kwera ahantu haratandukanye, hasa neza, harameze neza cyane. Kuko naje naratembeye mu Burundi ndahazi, Tanzania ndahazi, Mozambique ndahazi, ariko ndavye hano hantu harateye imbere, harameze neza cyane mu rugero nkuko sinzi none n'ubwo bivuga. Ariko nimba uvuga yuko hoba hari ubutandukanyire, uvuga ati Afrika na Dubai hariho ubudasa, bivana kenshi ndiko ndabiraba igituma tatera imbere muri Afrika. Turabura urukundo no kwitanaho, habura urukundo hagaca habura no kwitanaho, ariko abantu bahabobo barafite urukundo kandi barafite kwitanaho. Abantu bahagendera cyane, murabona yuko twiga abanyafrika dukunda kuza kuhasamarira muri Europe. Abazungu murabona ko bakunda kuza no mu bindi bihugu ku isi yose, urabona ko hanye Emirates United akunda kugenderwa cyane. Je ndabona ico nohanura nuko tworaba nka twebwe si twa Afrika tukaraba tugomba guca kuri iterambere nk'iri, twagira ikintu tubarabiye ko hamwe tukibaza ati icyo tukora twokora tukaja hamwe ari urukundo, twakorera hamwe inzigo iki kurwana ishari inzigo mugenzawe ukamuhanura ukamubwira ati wokora uko iki natwe twaraba ukuntu twokubaka igihugu
hama na Afrika tukayubaka tugashika kure. Mbega none Yves banza kugira ngo nadushobora gushika ku iterambere cyo bari iki twotangurirako. Ikintu ca mbere mbona twotangura ikintu ca entrepreneuria tugatezanya imbere twebwe turaja gushorera abandi bantu kandi natwe hari ababifise n'abantu b'impano tukaraba nabo nyene tukabatera intege tukabaha inguvu bakore kugira turabe ukungene twese twoduga. Ndaje ibihugu bindi ukuntu byagiye bitera imbere habayeho gushigikiranira habayeho kugenda bafatanya umugongo ukugira inama cyane cyane hanyuma bakara umuntu abishoboye akaba ari wabaje imbere kugira ngo bashobore gushaka iterambere. Mbega twe muri Afrika habuzi ndagisubira mu gatoya n'akaroro nko ku Burundi bw'iwacu nta kibuzi kugira ngo dutere imbere. Yego gusa ni cya kintu nuvuga urukundo no kwitanaho. Twitaneho dukundane kandi dukunde n'iwacu mu wese yiyumve yuko ari muhira ari mu Burundi wabo kuko urabye nk'akarorero ngaha nico nabonye nta kintu bafise kinini cyane cotuma umuntu afata indega ari hameze neza hari temperature nziza akazi no mu bushuhe butagira uko bungana ariko urabye ukuntu bubatse bahakoze ukuntu hameze nico gituma umuntu wese yiyumvira ati ngende Dubai. Rero ndiko ndarabera nk'akarorero ndahanga akarorero kamwe gusa ku Burundi bw'iwacu. Uburundi bw'iwacu turafise ikintu cotuma isi yose iza igutemberera Uburundi. Akarorero kwa hirya parke y'inyoni ya Mihaba buri mwaka inyoni zose zo ku isi zikavyo zivuye zikaza zizogira turisme mu Burundi. Nakozwa zo nta n'umunsi warimwe nta n'igihugu na kimwe kiba mu ivyo bintu. Ico ni ikintu ca mbere kujya kwinyoni pe muri Amerika ikava hehe mu Buhindi bose zikaza zija mu Burundi niko n'abantu bose bova hari bakaba ati tugende tuze kuraba izo nyoni. Wow, ariko rero bivanye rero n'ukuntu bya bindi byo tutaragera mu rwego bwetse twitaneho ico tubona dufise cyo tuzanira amafaranga tugerageze tugikore kimere neza hanyuma amafaranga aboneke. Kuko haje umuntu avuye hanze azazanya amafaranga aje kuraba iyo nyoni azatuzanya amafaranga. Ni kuvuga rero ni kuvuga wewe kuri wewe igisata c'ingenzi cyo kogwa neza yego haba mu ingenzi nico kintu ca mbere kizana amafaranga mu gihugu amafaranga y'agaciro araza ingenzi nandi mwebwe mugumye hajya nyene muba mubimenyeye umuco mubona mwenga ni ibintu bisanzwe mugabo rero igisata ca touriste kirakwiye ahariho hose muri Afrika umuntu akaciga ko hanyuma ikagenda neza umuntu wari wese no mu Burundi ho twifitiye n'akayaga keza cyane kataboneka mu bindi bihugu aho wicaye hose ubuntu menga hameze neza cyane. Aha hantu dufise henshi natwe dufise Livingstone ryabuye urazi yuko dufise amashuha mu Rumonge turafise ahantu henshi hari Rutana y'amashuha turafise ibintu byinshi byo kwiratira rero nuko icyo twokora nuko twaraba tukafitaho cyane hama tukagerageza kuza turabiha agaciro kuko n'ahantu ingenzi ikintu cya mbere na mbere ni uguha agaciro ikintu ciwawe ufise icyo kintu cya mbere ciwanyu ugakunda ivyo vy'iwanyu kuko n'abandi baza kubiha agaciro wowe wabihaye agaciro nuko tubibona. Urumva rero tumanze dukunda ivy'iwacu hama mu nyuma iryo terambere rizoza umuntu maze gukunda ikintu ciwawe uca ugikundisha n'uyundi. Tumaze dukunda igihugu ukunda igihugu voilà n'umubanyi wawe azoza kugutembere wabonye ari uko hasa neza kandi abonye hasa neza azogumaza ariko asanze hasa nabi hari ukuntu ntazohavuga neza azovuga ati ahantu turafise ibintu by'ubuturiste byinshi mu Burundi vyiza byotuma ingenzi ziza ati reka tugende kuraba aho hantu nukuvuga nta kibuze na kimwe cotuma iwacu tudatera imbere ni rya jambo navuga urukundo gushikirana tugiye turahishanya umugenza umuhishuku umuhishiki akubajije ati wowe wabigenje gute ngahanye ugira ushikaha nawe ukaca umuhenda kugira ntaronye wowe ukugena umeze nawe ntamere uko umeze ukamubeshwa agira
ikintu c'inzigo rero vyomera neza umubwije ukuri kugira nawe abashe gushika kuri iryo terambere. Okay, muvuze ikintu cyiza cyane. Jotani niko ubibona nawe? Je nanje niko ndabibona. Yego. Bwijanye ukuri mu bintu byari byo byose bibaho. Ukamwije ukuri yundi ari akantu wabonye ubona yuko gashobora kuzana iterambere ku gihugu, gashobora guteza imbere mugenzi wawe, uramubwira nimba nk'uwatembereye ahantu ukava mu Burundi ukagenda hanze ukabona akantu ukabona abandi ngene bakora, nukuvuga uragaruka nawe ukabwira mugenzi wawe ati hariya nabonye bakora uku, nabonye bigenda uku, nabonye bimeze uku, kugira ngo twiyungunganye. Ariko twama tubona nk'abantu bagenda hanze bakaza iwacu bakinvestisa ibintu byabo bakubaka nk'ibintu, ariko ba bantu baba ariko baratuma ugasanga babaririye amafaranga yabo. Ibyo ntibyaba byahise kenshi, byaba byaba urumva rero hari igihe kuba baba muri amafaranga aca atangura kuvuga ati ewa sinzosubira mu Burundi n'umwana nzosiga, sinshaka kumva yuko nokora ikintu mu Burundi, kandi ari umurundi ugasanga ari hansi iwabo. Mbega ibyo bintu izo ngeso twogenda turazana gute kugira ngo ibyo ntive mu Barundi hanyuma kugira ngo nadushobore gushika ku iterambere? Ni ukuvuga izo ngeso icyo nokivuga ko icambere na mbere cyo ni inyigisho twohabwa n'igihugu, gukundana n'ibyajambo kuko ukunda ni wo mugirira nabi, ukunda nawe urabona umuntu yakwiyumviye ko yagukunze arakwizeye, hanyuma nawe hakumwishura neza ucugerageza kumwishura inabi. Ni ukuvuga rero harakwiye kubaho izindi nzego zo kwigisha urukundo kenshi, gukunda mwene wanyu. Urabona nko mu Burundi hari akantu kamwe nasanze umenga karatakaye, kamwe ka mpore mwene wacu. Iyo ucitaye ku muntu ati mpore ako kantu karatakaye, ubu nta muntu ucitarako wumva kubwire ngo mpore, ahubwo arakuraba akigira. Ni ukuvuga rero izo n'izindi nyigisho dukwiye gutangura gushyigikirana, kwigishanya kugira ngo ibyo bintu ntibisubire, kandi biratumwa kenshi ngira ngo biba bitumwa n'ukuntu baguma bavuga ubukene mugabo nta bukene buba buriyo, ariko ni ukwitaho gukora, cyane cyane kwitaho gukora. Iyo umuntu aguhaye akazi ukagakora ugakarangura neza nk'uko yakaguhaye, nejo bundi azogenda abwire n'undi muntu ati ngo yamara naka ni neza mukora neza bimeze uku, ibintu nk'ibyo nico niko hari inyigisho zari zatanguye nyakwigendera Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cyacu. Hanyuma izo nyigisho ndibaza ko zibandanya n'ubu ziracabandanya. Mbega ubona bo kongeramo iki kugira ngo izo nyigisho zigire akamaro gakomeye cyane kuri twebwe abene igihugu, zigire n'akamaro ku gihugu? Mubona mbega bo kongeramo ibiki kugira ngo abantu bahinduke, abantu baje baramenya yuko hari ikintu kizira, hari ikintu cyubahwa? Mbega mubona bo kongeramo nk'ikintu utwaye duke turabaza nka muvugwaruka, kubera muvugwaruka mufise utundi tuntu twiwanyu twinshi. Icyo novuga icyo mbona ni uko yego nyakwigendera umukuru w'igihugu yarabitanguje azara aribisha abantu gukunda igihugu. Rero ukugenda vyobandanya kugira bituma turonka izo mpanuro, nuko no ku bavyeyi bakaza barabwira abana babo, babahanura bababwira gushyiramo ingufu, nk'umuntu afise abana biwe ukabibigisha bagakura bibabwira, aho bazokura igihugu bagikunda kandi bizofasha kuri twese. Sawa, nanze akantu noyongerako ni uko zijya nyigisho nyakwigendera yatanguje zarageze kure cyane n'ubu zirabandanya. Ariko akantu kakabijya kari kakwiye kongerwamwo n'akantu kerekeye nuko zokwiragira igihugu cyose, kandi ntibarabe ngo bazigishe kugwaruka gusa. Barakwiye kuza barazigisha guhera ku mwana ukuze, umutamakazi, imisore, inkumi bose, atakuraba ngo tuzigishe ugwaruka tuzigisha abano. Barakwiye kuzigisha ku bantu bose kandi bikagira inguvu, ni ukuvuga noneho bigira inguvu mu gihugu cyose, mu ntara zose, mu makomine yose, ku buryo iyo uhuye na mugenzi wawe naho utamuzi muramuce neza, umwereke urukundo mu maso, umwereke ko umukunda,
nawe azobona ati kumbe na wa wundi wahora wiyumvira nabi ukamwereka ijisho ryiza. Ni ukuvuga yuko iterambere zoba turitanguye rero bya bindi umuntu atanguye akantu gatoya haca haza na wa wundi yarakwiyumvira nabi akagushigikira. Bica bivamo gushigikirana. Ni ukuvuga ikintu cya mbere na mbere gikwiye kubaho ni ukwigisha abantu urukundo no gukunda igihugu bibandanye bikwire mu gihugu cyose haba ku banyafurika bose nyabibuza mu Burundi na Tanzania, Afrika yose. Ego Jotam nkaba ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ivyo nkaba ndagushimiye. Murakoze cyane. Hanyuma nkaba nibaza yuko n'undi munsi nabatumira ngaha idwaye muzonyitaho. tuzoza niyo umuntu yoba yagarutse kandi kubatemberera tuzoshika dutumiye. Mukaba mukoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahezagiye kandi ihezagiye ibyo muriko murakora.